kungene babigenjeje uyu Nkurunziza Bosco. Uyu Nkurunziza Bosco niwe yabikoze mu nyuma za gufashanya n'uyu ndiho ku bwayo Tite. Mutiro yabikoze gute uyu muri no misi kandi hariho abantu bagize iminsi bibwa mu buryo twari tumaze kuvuga ngaha inshuro nyinshi tuburira abantu. Aba bantu mu kwibwa basabwa bababwira abasuma babwira yuko bagomba kubaronderera impapuro zo kwinjira mu bihugu vyo hanze zimwe bita visa. Ubu rero ibigize iminsi bihari barabasaba kandi bakabasaba amahera menshi, 2,000 vy'amadolari y'abanyamerika, 2,500 3 gushika kuri 4,500. Bakababwira yuko izi visa baza kuzibahera mu gihugu kimwe mu bihugu vyo muri kano karere, cyane cyane mu Nkurunziza Bosco na ndiho ku bwayo Tite basanzwe ari abanyororo bafungiwe mwibohero ry'Igitega, mwibohero rikuru ry'Igitega. Bakaba barafashwe ucaha bakoze kwigenekerezo rya 10 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 cyo kwiba bakoresheje uruyeri babishishije kuri telefone. Muti babigenza gute? Kungene babigenjeje uyu Nkurunziza Bosco niwe uyu Nkurunziza Bosco niwe yabikoze mu nyuma za gufashanya n'uyu ndiho ku bwayo Tite. Mutiro yabikoze gute uyu Nkurunziza Bosco? Avuga yuko afata inomero ya telefone yiyumviriye mu mutwe, agaca yandika muri telefone yiwe ahasanzwe yandika izindi nomero, hanyuma agaca araba yuko iyo nimero yoba ari umuntu asanzwe yari yarayishize kuri bwa buhinga bita WhatsApp. Asanze atari yarayishizeko ntibabigikunze, mugabo asanze yari yarayishizeko kuri ubwo buhinga bica bikunda, kuko acagerageza kuyinjiramwo mu guca nawe yugurura WhatsApp akoresheje iyo nimero, hanyuma agacaza gutelefona umwe mwene ni telefone w'ukuri amubwira ati jewe ndi umukozi wo muri Limitere, ati mbega ubona ivya Limitere bifata kuri iyi nimero aho uherereye, atubahehe wewe? Akamwishura ati ni muri kano karere. Ati mbega ubona bifata? Amubwira ati ntibifata. Agaca amubwira ati rero ko bidafata hariho inimero ngiyandaguhe, ati uze guca uyindungikira. Iyo nimero gaca yimubwira, hanyuma gaca yimurungikira. Wa wundi wa musuma amaze kuyironka aca amubwira ati banza uzimye gatoyi telefone yiwawe. Wa musuma amaze kuyironka aca rero ayikoresha, agaca yinjira muri ya telefone ya WhatsApp y'ukuri yumwe aja kuyibwa. Hanyuma rero aca atangura kuyikoresha atelefona abagenzi canke yandikira ubutumwa abagenzi bumwe mwene telefone w'ukuri ababwira ko ari we, abasaba amafaranga. Ibiro bari babigize, yaciye atangura gusaba amafaranga muramu wa nyene telefone w'ukuri, kuko nyene telefone w'ukuri yari uwitwa Niyonkeza Jean Reno. Aca atangura rero gusaba amafaranga muramu we uyu mwene telefone vy'ukuri. Yaramurungikiye rero bwa mbere 100 kuri Rimikash, ubwa kabiri amurungikira 200 kuri Rimikash, ubwa gatatu aca amusaba 500. Ibiro yabimurungikiye akoresheje inote, bankobu inote, ariko aya ntiyashoboye kuyatora kuko mwene gusabwa amahera yahavuye amenya yuko atari wo mu muryango w'ukuri ariko arayamusaba. Aca rero aritura inzego, baca barakora amatohoza rero abona gufata aba bantu babiri, kubera kuko amafaranga amwe ayo yari yayarungikiye kuri bankobu inote yari y'uwundi bakoranye yitwa ndiho ku bwayo Tite.
bakoranye ico caha nawe nyene urumva n'umunyororo bari kumwe hariya. Ibi rero birahanwa. Ubusuma burahanwa n'ingingo z'amajana 315 38 n'ingingo ya 38 vy'igitabo mpanavyaha zihana ubusuma bakoresha amatelefone bakiba abantu ku ruyeri. Aha rero nibaza yuko abantu benshi baramaze kumva ubutumwa nk'ubwo bw'abantu babatelefona bababwira yuko ari abakozi bo muri limitere bababaza ivya telefone zabo kuntu zifashe, mu nyuma agashaka barungikira inimero bakababwira bati cumbwira iyo nimero ndaguhaye muzoce menya ko rero mugira mwibwe. Ubu ni bumwe mu busuma bukorwa hakoreshejwe ubu buhinga bwa none cyane cyane ibica kuri telefone. Aba rero dosiye yabo urumva bari basanzwe bapfunzwe kandi bari bafungiwe ivyaha bikomeye, kuko uyu wa mbere Nkurunziza Bosco yafashwe mu 2015 yagizwa kuja mu mihari yitwaje inkoho no kubitunga ibigwanisho, yaciriwe imyaka 30 urumva ntiyari bwayiheze. Uwagira kabiri nawe yagirijwe kwica umuntu nawe yaciriwe imyaka 20, urumva bari basanzwe bafunze. Nukuvuga ko bahaca biyongera ko rero ibihano bindi bishasha bijanye nibi vyaha vyo kwiba bakoresheje uruyeri. Muri no misi kandi hariho abantu bagize iminsi bibwa mu buryo twari tumaze kuvuga ngaha inshuro nyinshi tuburira abantu. Aba bantu mu kwibwa basabwa bababwira abasuma bababwira yuko bagomba kubaronderera impapuro zo kwinjira mu bihugu vyo hanze zimwe bita visa. Ubu rero ibigize iminsi bihari barabasaba kandi bakabasaba amahera menshi, 2,000 vy'amadolari y'abanyamerika, 2,500 3 gushika kuri 4,500. Bakababwira yuko izi visa baza kuzibahera mu gihugu kimwe mu bihugu vyo muri kano karere cyane cyane mu Buganda. Bagaca babwira ati rero ntushobora kuzironkera mu Burundi, sohoka uze udusange mu Buganda Kampala canke ahandi niho bagushirira kwizo visa. Abibwa rero bamaze gutanga amafaranga barava ngaha bakagenda muri ivyo bihugu kimwe muri bino bihugu vy'akarere. Bashitseyo bagaca babwira bati nimuzane impapuro zanyu z'inzira bita passport kugira babashiriremwo za visa. Bakazizana hama bagaca babashirira ko visa za magendo, kuko bavuye ino baba bababwiye yuko baca muri ivyo bihugu vyo muri ico gihugu nko mu Buganda kugira ngo bazoce batera babandanya baja muri ivyo bihugu vyo hanze cyane cyane ibihugu vy'Iburaya. Ubu haharawe cyane ngo muri Georgia. Bamaze rero kubashirira ko izo visa zitari zukuri muri ama passport yabo, baranabaherekeza bakabajana ku kibuga c'indege cyo mu Buganda kugira ngo bababwira yuko bagira bagende muri vya bihugu vya Zaburaya n'ahandi vyo hanze bakoresheje izo visa. Hageze rero aho binjira, aho basuzumira impapuro bafise, baba babasezeye bo bataje ko abazi neza ko baza guca bafata. Basuzumire baca basanga bafise visa za magendo, bagaca babafata. Babafashe bamwe bumva bari babahererekeje, babereka bati mwebwe ni mubandanye ngaha, baca biruka ko abazi neza ko nabaca bafata. Yego hariho abakurikiranwa bagatinda bagafatwa no muri abo bantu, mugurumva abo bantu baca bafatwa ko bariko bakoresha impapuro za magendo amaviza atari. Ivyo rero biraharawe biribonekeza muri no miss. Aha dushaka kubwira gusubira kuburira abantu ko ibisi rya mbere tubivuze. Impapuro impapuro bita visa ziha uburenganzira abarundi kuja mu bindi bihugu vyo hanze cyane cyane za Burayi. Nta na rimwe ushobora guha amafaranga wundi muntu ngo ayikuzanire visa, ntibibaho. Kuko visa mubwira bayitange hariho amakanda bagufata. Hari ahantu ushira intoki bagufata amakanda, ifoto bakagufata ifoto, bonyene bifati atari yo barungikiye. Ivyo bintu ukazobona umuntu akubwiye yuko umuha amafaranga ngo agiye kukuzanira visa yikuzanire, uzocumenya yuko wibwe.
uzocumenya ko wibwe. Nko muri Buraya ca ibihugu vyinshi vyo mu vy'Uburaya murazi yuko kugira uronke ico kintu bita visa co kwinjirayo cane cane bimwe bita visa Schengen, murazi ko utegerezwa guca ngaha muri ambassade y'Ububirigi ngaha i Bujumbura, utishikiye wowe wenyene ngo bagufotore bagufata amakanda wewe uyikeneye, nta muntu n'umwe ushobora gutuma ngo agenda bigukorere bayiguhe. Abantu rero baza babesha ko bashobora kubaha amaviza mutigeze mugenda ngo babafotore babafata amakanda, bamenye neza ko bariko baribwa, kandi muri no minsi bariko baribwa cyane. Utu rero n'uturero tumwe tubiri tuvuze, muga murazi ko muri no minsi hari ubusuma bwinshi bukoreshwa ubu buhinga bugezweho, kandi bica ku matelefone, baragutelefona bakakwandikira message bakubwira yuko ibi nibi ubikoze ugasanga uribwa.